ndakuramukije wewe wumvirije ino audio nimba uyumvirije bisigura yuko uri mu bantu bafashe decision yo gukizwa nkuko nabibandikiye narababwiye yuko umuntu wese nzoza namuha inyigisho 12 parties z'inyigisho zitoya kuri audio kugira utahure neza ivyo wagize ivyo arivyo kugira utahure neza decision wafashe nje gituma rero uno munsi ini audio ya mbere hanyuma nzoguha audio ya kabiri nzoguha audio gushaka audio 12 nibaza kubanza kumva inyigisho zitwa GUIGOZ nashije kuri WhatsApp rero uno munsi ndabaha GUIGOZ imwe ngire commentaire kuri GUIGOZ gutyo gushaka GUIGOZ ya 12 nivyo bizogufasha neza gutahura la decision wafashe rero igihe navuga nti abashaka gukizwa ni muze muhaguruke abarafashe decision kuko vy'ukuri ushaka gukizwa ariko ni vyiza gutahura neza la decision wafashe kandi amajambo zoguha azoshobora gufasha kubandanya no gukura mu gakiza rero gerageza ufate ikaramu n'urupapuro uzozandika amaverse ndaguha bizogufasha kandi nizeye kuri muri kanguka uzumviza n'inyigisho za kanguka imbere ko ngira commentaire rero nagira nawe ndagusabe umvirize GUIGOZ ya mbere na kano gatoya iminota 5 gusa umvirize ni histoire hagati y'itwa Mike na Corines ni ibintu keje imagine mugabo bifasha gutahura neza iyo umuntu agikizwa ko ari ibintu byinshi utahura hari amaverse menshi utabuzi ibintu byinshi utabuzi ngo byifatamwo ndabareke mumvize GUIGOZ ya mbere hanyuma cengira commentaire juste inyuma iyo GUIGOZ ya mbere nyene. Mike hagarara ndidi gute Mike sinari nakumenye mbega Corinne warakuze urahinduka nena nakuyoboye mbabarire erega iminsi ni myinshi murakomeye muhira turagumye we nawe muvukana murakomeye bose barakomeye muhira bose barakomeye muraca bahandi turaca bahandi mbe wowe ukihibuka ngira bo kuzimurura ndahibuka sha naho rega twimutse nguma nibuka amakartier yose aha rero ngize Imana kukubona kuko hahereze iminsi 2 ndiko ndakurondera nivyo emwe nanje ndahora tomboy ubwa mbere ndagomba kukumenyesha ko haheze iminsi 2 natumwe mu gikorana kandi ubutumwa bwarashitse ku mutima hanyuma mpava negura ubuzima bwanje Yesu Kristo yo Mana ishimwe cyane begurazi wafashe ingingo nziza cyane mu buzima bwawe ariko rero naho biruko sintahura neza cyo bivuga kuvuka bwa kabiri nibijye nyene wakoze ni ukwemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe hanyuma ukamutumira kugira ngo aze mu buzima bwawe aguhindure ampindure egome kuko Bibiliya ivuga mu Bikorinto ba kabiri igice ca 5 umurongo wa 17 ko umuntu iyo ari muri Kristo abacitse caremwe gishasha ibintu vya kera biba bishize vyose biba bishasha ariko je ndi umukatolika hamwe n'umuryango wanje wose kandi singomba guhindura idini nivyo nta dini na rimwe rikiza umutima w'umuntu Corinne atari amaraso ya Yesu yonyene ashobora koza ibyaha vyawe akeza umutima wawe kuko muri Matayo igice ca 5 umurongo wa 8 havuga ko ari abafise imitima itanduye bazobona Imana kandi nta kindi atari amaraso ya Yesu yuhagira umutima w'umuntu kiretse amaraso ya Yesu nikihe kindi umuntu yotanga canke yakora kugira ngo akizwe umviriza Corinne Bibiliya ivuga mu Banyefeso igice ca 2 umurongo wa 8 gushika ku 9 ko twakijijwe ku buntu kubwo kwizera kubw'ibikorwa bitavuye kubw'ibikorwa ariko kandi Yesu avuga muri Matayo igice ca 16 umurongo wa 24 ko uzogomba kumukurikira azokwiheba akikorera umusaraba wiwe agaheza akamukurikira Mike bitomore neza shagato sintahura igituma bavuga umusaraba narinzi ko ivyo vy'umusaraba vyaherana na Yesu ko vyaheranye na Yesu oya birabandanya umusaraba birabandanya no kubugingo bwacu enda gusigurire nukuvuga ko ukwiye kwiheba ugakora ibihimbara umwami wawe umusaraba rero ni kimenyetso aho ivyifuzo vy'umubiri vyawe ivyo ukunda bitanezereza Imana bitegerezwa gupfirako kuva ubwo ugaca utangura kurondera ubugombe bw'Imana aha ivyo rero kibaza ko bishoboka Corinne wewe ubwawe
ntavyo ushobora, ariko mpwemu yera ari muri wewe umwemereye arashobora kubigufashamo. Mike, mbega urashobora kunyigisha ingene basoma Bibiliya? Sinzi aho nohera kandi mbona ko ari ibintu bingora. Oya Corinne, nta kintu kigoye kirimo. Ubwa mbere ukwiye kumenya ko umuntu atazotungwa n'umutsima gusa, ariko atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana, nk'uko Yesu abivuga muri Matayo igice ca 4:4. Nutasoma ijambo ry'Imana, impwemu yawe izopfa Corinne, kandi ntuzopfa umenye ivyagezwe vy'Imana n'amasezerano yayo igufitiye. Ihenda guha akarorero. Igihe jewe nahereza ubugingo bwanje Yesu, natanguye gusoma isezerano rishasha, kuko nakunda cane ibitangaza Yesu yakora, ariko na cane amasezerano ajanye n'ivy'ubuzima buhoraho. Nanje nivyo nikundira sha. Ariko rero hanyuma y'ivyo naciye ntangura gusoma igitabo c'itanguriro, gutyo igitabo ku kindi. Mike, ndafise umukobwa w'umugenzi wanje yambwiye ko igihe cose agomba gusoma Bibiliya, warahumiriza hanyuma akazingurura Bibiliya yiwe acacisha, agaca asoma igice canke umurongo ashikiza kwa maso igihe ahumuye. Corinne, ukwiye kumenya ko Imana yacu ata Imana yo gucacisha. Ubwa mbere, igihe ugenda mu bikorane by'abakristo canke mu isengero, ukwiye kwandika imirongo, hanyuma maze gushika imuhira ukayisoma mu buryo bwo kwiyumvira ko cane. Ikindi, igihe ugomba gusoma Bibiliya, banza ufate akanya gatonya ko gusenga, usabe mpwemu yera ngo akurongore, cane kugira ngo akumurikire, kuko utari kumwe na mpwemu yera Corinne, ntuzogenda ushoboye kubitahura. Mike, nawe atangwe kumvangira ivyo vya mpwemu yera nibiki? Corinne, ndumva ko ufise inyota nyinshi yo kumenya, ariko rero tumvikane, banza unoganze ico gikopo ca mbere ca kigozi, sivyo? Hanyuma zokubarira ivyerekeye mpwemu yera muri kigozi ya kabiri, siko? Yego ndavyemeye. Urakoze cane Mike. Okay sha, tuzosubira. Nkuko muvyumvise, iyo nkuru yari Mike na Corinne. Corinne ari umuntu mushasha agikizwa, atazi ibintu vyinshi, abazi ibibazo vyinshi, muzobirangana narabaza, bamwe mwamaze kuzumva, ariko nagenda gusabe uzokurikire buke etape kuri etape. Iyi ni inyigisho ya mbere, hamaze shambana ya kabiri, wumve vy'ukuri decision wafashe. Ico nshaka gufata cyane mu byo twavuze vyose, ijambo kuvuka ubwa kabiri, être né de nouveau. Novuga yuko kujya wavutse ukiri umwana, waravutse uri mu bebe, uravuka, mama warakurera, abavyeyi barakura, urakura, ariko rero mu buryo bw'impwemu naho nyene uravutse bushasha. Novuga yuko muri kano kanya uri nk'umubebe spirituellement, umubebe spirituel. Hari ibintu vyinshi ukeneye gufungura kwirutahure. Nico gituma rero witege yuko ubuzima bwawe bugiye guhinduka. Hari ibintu vyinshi bigiye guhinduka mu buzima bwawe, hari amahorasyon mashasha ugiye kuronka, hari abagenzi bashasha ugiye kuronka, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye muri 2 Corinthiens 5:17 ariko no bakabiri 5:17 ivya kera biraheze ngo vyose igiye biko bishasha. Ushobora kumbwira uti je nakimwe mu kirahinduka ni wa wundi, ariko nagenda kubwire ko spirituellement mu buryo bw'impwemu hari vyahindutse. Navyo ubona ubu nagenda kubwire yuko Yesu agufashe kuganza agira jane nawe. Nutangare sasa nakubeshe ngo uracari kuratsitara kuri ibi, uracari faible muri ibi, ivyo naco bivuze. Gikuru ni decision wafashe, ubwire Yesu, utangure gusenga imisi yose nuve mu udasenze, ubwire Imana uti ndahisemwo Yesu nk'umwami n'umukiza. Fata ukuboko unshoboze, ubwire Imana usenge uti nshoboza, navyo nishoboze, ndashaka kubandanya mu nzira yawe. Ngenda guhanure by'ukuri usome Bibiliya ni igitabo kinini 66 livres, ariko nagenda kubwira yuko wotanga gusoma Nouveau Testament. Nimba ufise Bibiliya utayifise utereshaje kuri internet, urashobora kuronka mu Gifaransa no guhanura kugira Louis II, mu Congereza no guhanura kugira New King James Version. Hanyuma utangure kuri Nouveau Testament kuri Matthieu, usome le livre de Matthieu, ubandanye kuri Luc, Marc, Jean, ugende usoma buke ari chapitre ari imwe ari 2 chapitres, ugende buke hanyuma uzurumviza kanguka imisi yose. Nagenda guhanure ugirika
ikaye y'inyigisho. Nimba utayifise ugure carnet uzurandika ry'amajambo yose mvuga muri kanguka, uzurayandika hanyuma uzokora meditako, uzurayasoma. Ndavuga ukuri yuko ubuzima buzohinduka. Ntizugura ko ibintu bigiye koroha, ariko igikuru nuko ukijijwe uzi Imana, kandi igikuru nuko izina ryawe ryanditse mu gitabo c'ubugingo, ukaba ufise assurance yo kuja mu ijuru, kuko ntushobora kujana mu ijuru ariko wamaze kwizera Yesu azogushoboza, azokuruha inkomezi. Wamukurikira hariho izindi 11 enseignement 11 zisigaye zizogutahuza kuronka vy'ukuri fondation, ibintu bikenewe umukristo wese akeneye kumenya agitangura. Mu gice ca kabiri rero nzoshinda ndabasigurira icari co mpwemu yera canke mwuka wera, tuvyumve muri KIRUNDI nyene nzobasigurira, twumve icari co Saint Esprit. Saint Esprit nzomusigura neza, twumve ko atari nakimwe ukishoboza utarifise Saint Esprit. Iyo wakiriye Yesu rero mwami n'umukiza wawe, Saint Esprit aza muri wewe, hanyuma icakora muri wewe tuzobitahura mu gice ca kabiri. Ndangije nongera kukubwira nti wahisemwo neza, wafashe decision ya mbere nziza mu buzima bwawe, kandi ijuru riranezerewe kubera wewe wavuye mu maboko ya Satani, uno munsi wacitse umwana w'Imana. Imana iguhezagire.